iyi ntara ya Butanyerera ni intara ya mbere yashoboye kugirirwa amahirwe yo kuronka icyo twokwita umufatanyabikorwa ariyo Keren International Burundi yaraje mu bushikiranganje kugira ngo dushobore gufashanya tunagure ivyo bigo by'ugwaruka. Rero iyi ntara ya Butanyerera twahisemo yuko tuzobanza kuhubaka byaratangwe gukogwa ibigo 8 by'akarorero, hanyuma ibindi bigo 18 binagugwe ku rwego rubayabaye ugereranije kw'ivyo. Ivyo byo 8 natanguye ni bigo bizohindukira bikaba ivyo twokwita incubation hub, bya bigo bifasha ni nk'uruganda muri make. Ni nk'uruganda no kuvuga yuko hazoba ibikogwa byo kwigisha l'entrepreneuriat innovant des jeunes, habe ibikogwa byo kwigisha le leadership des jeunes, habe ibikogwa byo kwigisha ico twokwita le comportement, le patriotisme, canke gukunda no gukundisha igihugu, hanyuma kandi no gutatura amatati mu kibano. Hanyuma kandi murabona yuko ugwaruka uno munsi rurakwiye kumenya uko gwifata kubijanye n'amagara yago, ibi nyigisho zijanye nirondoka rijanye n'amagara meza, yo yose ni bikogwa bizogenda biba muri ibigo by'ugwaruka. Hanyuma kandi dusubire dukomeze ibigo by'ugwaruka bihindukire bibe bikorane n'ama centre de santé. Centre de santé ivyo twita kera centre de santé ami des jeunes bisubire bikore bikomere, habe kwigisha ugwaruka biciye muri ivyo bigo. Rero intara yagiriwe amahirwe gutangura ku beneficient cyo guhabwa kuronka uwo mugambi, muca mumva rero yuko uno munsi ni mwo gwarukurikirane guko ugwaruka gwigina. Musanzwe muzi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyaragiriwe amahirwe niteka ridasanzwe, aho nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'umwe n'umukuru arongoye n'umuryango w'umwe bwa Afrika, mbese akaba n'imboneza y'ugwaruka mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Rero kuri ayo mahirwe yose hakaba n'uburyo n'ibikogwa byinshi twokwita les initiatives ziba ziri imbere y'ugwaruka, duca turonka ikibanza ntangere mu gushira mu ngiro canke mu gukora kugira ngo tuzoshike kuyambona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Rero ikibanza cacu nk'ugwaruka ni kibanza kidasanzwe. Mu ngazi zigize kijya gitabo hari aho twishura ku cyo twita mu rurimi rw'ifaransa efficacité économique. No kuvuga rero yuko dutegerezwa na ntaryo kwere kugwaruka koko ko rufise uruhara. Ubwo ruhara rero bihera mu ibi byago twako turagira. Ibiyago twakoranye n'uburongozi mu ntara, uburongozi mu makomine, bakora mu mazone, aba bantu bose bumva bogira ico baterereye kugira ngo ugwaruka gwumve ko rushigikiwe. Buryo rero dushobore kugira guteza imbere igihugu cyatwibarutse, haba mu byo kwikenura, haba mu by'amagara meza, kugira ngo ugwaruka gwirinde zanda z'inshushu. Murabizi yuko mu kibano bituma abana bacu baheba amashuri, abana babigeme batwaye inda z'ishushu bagaheba amashuri. Rero turagomba ko haba kirazira tukigisha ugwaruka ya mico ya kera, kandi nibyo amajambere arahari ntaho tuyahungira, mugabo tumenye yuko haza kuba ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana, hagati y'ureze n'umuregwa, gutyo ryaterambere twiha, ryaterambere tuvuga dushike kuri rya jambo ryanye n'icubahiro, umufuko wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke ico ufungura. Umviriza gushinga uyu mwana tumukurikirana, nitwamara kumukurikirana turane ko amagara yiwe ari meza, agende kwa muganga apimishe imana